rero Ntare gengeso afise yo kuzaragwana sinzi Ntare ibintu bimuri mu genda bibaza ko afise ingorane mu mutwe rero none wasaba yuko uje umurongozi wa Inyishu Media ubwo biraba Ntaragaruka yuko n'abafansi bategerezwa gushira mu ruhara yuko ya fans bakirabe babirabe bavuge nti Ntare agaruke ku kazi agaruke oya no si bibiri agaruke cyangwa nagaruke nakazi kuri mwebwe kandi ivyo kwanza byanthe biraheze je ndafise umuntu sinkunda kano kangomamwo sinzi nyama nayingo ya maso refanse reka ndakavuge gusa sinova ngaha yuko bigiye Hello les fans do Inyishu Media kuri mikoro kumwe na Nice behind camera kumwe na Benny so ndadisi ukumwe mumenyereye Nice nahora ncanga mtsinga umuntu wenga umanyane mewe no musi tikumwe ndo daitwa Sauda yambabaje Sauda no ntwengere no kuri wambabaje ibintu wakoze cyangwa ati sinabimubwira uko nyene shaka nabibwiye ati ndabwira bibanze uramutse konze bakunze Inyishu Media ahunze Inyishu Media meze neza muraho baraho gusa Sauda wambabaje refansi ibintu Sauda yankoreye yambabaje ariko kwimana aho nari botse Sauda mpaka ndamurondere kandi ndabishimira yanyukusa mu bibone ibyo nakoze wakoze iki nagukoreshereje iki refansi bakubwira ati urati nkuje turabagenzi tugakosherezanya hama nkafise n'ingazi ko ngo wewe urandetse je ugiye kundi umva byo biko byonjohera je nakosa afise Nice ushobora kunawuza neza sindikunda gutaha sawa refansi ngo kanda mutaho tukubwira bati atangwe kwinera kuzaho nta byazi kandi dazi yuko bizi neza sindikunda gutahura neza Nice mbwire ni iki kwanza bien doma kuvuga iki Sauda ico anshavuje ni iki Sauda mu bakunzi bose ba Waka Light TV abantu bose bakora naho ndakunza wewe meye kuno moya nuvise unshavuje nuvise nteye ama stress so reka ndeke kuzunguruka kwazi je sinzi byo kuzunguruka ngenda direct les fans murazi yuko nani Ntare bari bamirukanye he muri Inyishu Media aho ntagurana haho Ntare uko mwirukanye muri Inyishu Media ni nkuko naje nyirukana muri Waka Light sawa ni gute wewe rero ucufata unyamba wigize bikini bikiha mucugenda kumusabira akazi muri Waka Light no kanda kubwire rero Nice jewe sinamusabye akazi Ntare muri Waka Light TV Ntare yambwiye nti Sauda ingo uduhuze na manager wakoze amakosa rero ndabahuza na manager ntazi ikintu na kimwe sawa bamaze gura na manager Ntare yarafukamye arasaba ati manager muhakazi muri Waka Light TV sawa je ndi chef de personne muri Waka banzurindire Sauda banzurindire refansi ntaguzi yuko Dani manager na Axel wodi nabagenzi nabantu bazenye ibyo makampo Nice twarabivuze turamubajije Ntare kabuki uje gusaba akazi uzi ko warongoye Inyishu Media akaba ari manager wa Akesdan na Akesdan no CEO wacu wa Waka Light ntuzo uduteranije cyangwa banzurindire kwe waramubajije gituma aho bamwirukanye ndabizi gituma rukwera kujya kuntu Ntaragwana umviriza rero ko kintu mwabonye muzenye namwe muri bakubwira Ntaragwana refanse no ibintu Sauda yakoze ko tari ibintu byiza icambe yarazi yuko Dani Axel na manager ikina bagenzi fafi aho uri kurateranya mani ndakubwira ikintu kimwe Nice n'abakunzi ba Inyishu Media n'abakunzi ba Waka Light TV ndagutahuza ikintu kimwe jewe Ntare nta sinagize sinamwiruka sinavuze ngo ajya gukora muri Waka Light TV narakivuze namusabye ahubwo kwa manager aze muri Waka Light TV yiyigishe nari kubera umenga ariko arakora ikintu adatahura urumbushitse kuvuga ati yuko muri Inyishu Media ntago bigisha Waka Light TV niho bigisha oya urarivuze refanse muri Inyishu Media je Inyishu Media ndayifata ni TV nkunda cyane gose kubera manager wa Inyishu Media anuzenye X-Ray n'umuntu wanje ndamukunda n'umuntu wanje wo hafi n'umuhanuzi wanje ni peut-être ni manager wanje na jewe ababaze ku manager wa kesi bumva naje ni manager wanje kandi naje hari ibintu ankosora akambwira Sauda nukunukunuko rero iyo mbonye Ntare agiye siko akava muri inuzenya Inyishu Media nashatse yuko ijya misi abari karicara ubwo nashatse kumwegera Ntare ndamuhanure hafi ndamubwire Ntare zurifata ukora gira basi kugira atahukigwe n'umwuga akora uwariwo urumva rero ari mu Inyishu Media ntago yarataho ivyo ari karakora yarati kashora kandi reka ndakubaza icari cyo ari karakora kwere yaba yitahura umva afata micro akavuga umweviteri sawa reka mbaze ego gukubitana nta numwe avyase meho urafise mu ruhara yuko uruhara rurimwe kwa musabe akaze muri Waka
jewe sinamusa Ntare ntabwo akora muri Waka Light TV. Ntare ntabwo ari umukozi wa Waka Light TV. ariko urabifisemo uruhara muri stage. Fata icyo kintu. Ntare namusabiye nka stage aze yige. urumaze kuvuga ati ko imwishimize yamuhaye akazi ata stage babonye uko atashobora. Umvirize ndakubwire nice nibaze twese yuko ngahara abajene benshi cyane gose batakazi bafise bifuza gukora siko kandi kuba umuntu Ntare ariko arakora ntiyitahure birumvikana yuko yashobora ko ariko arakora akakazi adatahura icyari cyo kubivana n'umuntu kuntu wese yarezwe. Jewe ukuntu umeze siko na wewe umeze, ukuntu je nifata siko na wewe wifata. Rero kuba Ntare yifata nabi akazara kwita aba invite akazara akwita umuntu wari we wese kujya kuntu akaca yicara muhira cyangwa akagenda gusaba kandi ahandi hantu akazi akazara agenda kugwana akwitana kujya nyene. No mpamvu nashatse ndambwira nti manager basi mwemere sinavuze sinamubwiye nta kazi uri kurahabwa hubwo uhabwe n'imisi umenye icari cyo uri kurakora kuko Ntare ntaramenya icari ko arakora icari cyo. Okay, urumva Sauda aratwemera avuga ati yuko naho ari muri stage muri Waka ugiye kumuhindura umfate basi nkamusaje goti yananiye ndikutamuhindura ntiyananiye. Oya basi goti yo menye zamunyuma ntago uri kuricuza kuba ati sindiko ndicuza kwera iki kugira ngo wahora avuga ati Ntare n'umunakuzi rero ingeso afise kugira uyimukuremo biragoye siko gusa inyifato yifata. Ikiganiro cyonyene cya mbere muri Waka Light TV akoze ashapiga invite yako ikiganiro cya mbere turi kumwe ibiganiro by'ibanje nkasha ndabiha Ntare basi dukore turi kumwe kugira nze ndamureka amenye kubaza ukuntu ariko rero Ntare sinzi bimuni nimba ari shetani nimba ari burya burozi bwamugumyemo nimba ari biki je sinzi Ntare bya sawa. Ariko Sauda arambye ati ngo acari muri stage ngo ndamuhinze unaniwe kubera intuza imwe akoze. Oya sikosa rimwe Ntare basi no mukuyaga mu buzima bwe busanzwe nasanze bimurimwo no mu buzima bwe busanzwe ahubwo icyo nosaba manager wa Inyishu Media nosaba yuko X-Ray yoraba ntagira ishavu ryo kwirukana Ntare. Oya umve Sauda numvise icyo umwa kuvuga nubwo ati ko ngamugarukana mukadi sibyo arabe yuko yo kwicarana na Ntare akamuhanura kuko n'umuvyeyi uyu maze kuja umviriza nice na wewe ushobora gukora amakosa kwirukana. Sawa ndabizi mele fancy amakosa yo gukubitana barantega ngo ndikora kwita umuntu ngo umwumvite umviriza ku kazi amakosa yo gukubitana gusa ushobora kuza yandi makosa atandukanye. Rero je nosaba uburongozi bwa Inyishu Media burabe yuko bwo kuca je Ntare aricara kambira je ndicuza ariko mu nyuma byabe ndavuga ko yavuye muri Inyishu Media undi mwanya ukazibona umuhaye umuntu ntatwicaye Ntare ndagusabye ukoresha umuntu ikiganiro basi ndabe yuko kujya ko nuko amubwira stage usanga asuye kugwana. Okay, so the fancy dukeneye comment kuri mwebwe Ntare agaruke canke ntagaruke akazi kuri bo agaruke canke ntagaruke. Yo umviriza nice uvuze uko ngo abantu ari wogira Ntare umviriza hubwo ni ikintu cyo kwicara tugasengera Ntare akitahura akikuramo muri ibyo bintu kubera umwana uri kuramurera ni umwigisha ingeso nziza nimba hari gofata n'igisuma wo gihindura kikaba ari umwana mwiza asenga agakizwa avuye mu bintu by'ubusuma. Rero Ntare ingeso afise yo kuzaragwana sinzi Ntare ibintu bimuri mu genda bibaza ko afise ingorane mu mutwe. Rero wasaba yuko uje umurongozi wa Inyishu Media ubwo biraba Ntaragaruka yuko n'abafansi bategerezwa gushiramo uruhara yuko fansi bakirabe babirabe bavuge nti Ntare agaruke ku kazi agaruke. Oya no bibiri agaruke canke nagaruke nakazi kuri mwebwe kandi ivyo kwanza bya biraheze je ndafise umuntu sinkunda kano kango mamwo sinzi nyama nayingo ya maso refanse reka ndakavuga gusa sinova ngaha yuko bigiye urahubwire sawa. Ndabonye posting nani akesdani ya posting ni dokombe rodisi nuku kwezi cyangwa yeko ngo sinzi ibintu bizo turi mu kwicenda mu kwicumi iyo supplies izoba sinzi ni agute yerekeye Sauda jewe refansi ntatunyegeze nabonye posting ndavuga ati
jewe na ndani bikingira hazoba wedding we na Sauda sinzi mbaye gusupporting jewe Sauda Lefansi natwihakane ntumpakane kuko mva ngaha unyishuye nta tariki nabonye yashize ko meya ati ukwezi kw'icumi kora umuti tubwiye none ico kibazo genda umurondera kesi oya umviriza ya post ndavuga ati wewe Sauda nta zina ry'iwanje Sauda yashize sawa ariko turazi siwe mukundana ni wewe canke yamaze ko nkundi yaguhevye ntabyo nzi ivyo bigenda bimubaza yaguhevye cyane ntabyo nzi genda bimubaza iyo post iri kuri page yiwanje cyangwa kuri yiwanje excuse Lefansi ntago mvuze menshi ntago mvuze menshi ibindi bizoba muzovyibonera so merci kuba mwadukurikiranye watireke kimwe abakunzi ba inyishu media ikibazo nahise mbagije ntaco nzi iyo post uri kuravuga ntayo ndabona ibyo bintu byo kuravuga by'ukwezi kw'icumi ntabyo nzi ndavyumvise kuri wewe ikintu cyo Lefansi navuga ati ikora amagarwa mbaye mu vyumvise urumva ubwo wewe wari kwitubwira nibiki Sauda ibintu by'iwawe ibintu by'ibiki nashatse gusa ni gusia tukidogo kandi azi yuko bimaze kuja kuri social media namuzobimenya naho batabibesha bitaramenyekana bazabimenya so mpereje ngasi cyakurusako rurerure ntabyo nzi ibyo bintu ubwo n'ubimbwira ahubwo nari kubivuga Sauda sishaka kukwinjirira uwa ushaka wivuga cyangwa udakeneye bigumane mu mutima wawe vuga iki gasha vuga iki nakanda ndakaromye sibyo Sauda ndabizivye ni wase ko bivuga ndabizivye none mvuga ibintu ntazi excuse so bahandisi biki ngira wemenya nyamba utabizi basi ni surprise mukwezi kwa kangahe kw'icumi nyamba uzogira iki sinzi so Lefansi merci bakwa mutukinye ndakene comment kiyo ntuziye yuko agaruka ntare canke nagarukera nimagire like share subscribe kuko nibyo tukenye kuri mwebwe so bye zinya kamera ben